Bakunzi ba Meyera TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye muriko muradukurikirana muri mu mpande zine z'isi zitandukanye, baba abari mu gihugu cacu c'Uburundi, baba abari mu bihugu bibanyi vy'u Rwanda, Tanzania na Congo, ndetse no mu bihugu vyo muri kano karere, hari abari mu gihugu ca Zambia n'ahandi henshi, n'abandi bari kure cane mu bihugu vy'Abarabu. Turazi neza ko mudukurikirana, abari mu za Canada, abari mu bihugu vya Europe, eka ndetse no muri Amerika, muri Aziya. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese aho muherereye. Turabaha ikaze muri kino kiganiro canke mukurikirane ino video twabateguriye, video ivuga ku bijanye n'intumwa z'Umwami wacu Yesu Kristo n'urupfu rwabo ingene vyagenze. Turabaha ikaze kugira ngo mudukurikirane. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire mwese. Umwami Yesu Kristo amaze gutangura igikorwa ciwe cari camuzanye ngaha kw'isi co kurondera no gukiza icari cazimiye, yaciye aduga umusozi muremure ahamagara abo agomba, baza kuri we atoranyamwo 12 bo kubana nawe, maze ngo abatume kwigisha no kugira ububasha bwo gusenda abadayimoni. Ivyo turabisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, igice ca 3 guhera ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15. Amazina y'izo ntumwa 12 canke abo bigishwa 12 naya: Simoni Petero, Andereya, Yakobo, Yohana, Filipo, Barutolomayo, Matayo, Toma, Yakobo mwene Alufayo, Simoni Zelote, Yuda mwene Yakobo na Yuda Iskariyota wahavuye amugura. Yesu Kristo amaze gutoranya izo ntumwa ziwe 12, yaciye ababwira amarushwa azobabako ati: raba mbatumye muri nk'intama mu mabingira hagati, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, mumere nk'inuma atakarohe. Mwirinde abantu, bazobashengerana mu manza, babatunagurire mu masinagogi yabo, bazobajana imbere y'abaganza n'abami babampora. Umuntu azoshengerana uwo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azomushengerana, n'abana bazogabagabira abavyeyi babicishe. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa iherezo niwe azokira. Ivyo turabisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ca 10 guhera ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 22. Yarongeye arababwira ati: ntimuze mutinye abica umubiri, badashobora kwica ubugingo, cane cane mutinye ushobora guhonereza ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Aho ni muri Matayo igice ca 10 ku murongo wa 29. Muri Luka igice ca 21 ku murongo wa 19 naho yababwiye ngo ukwizera kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Ayo majambo duhejeje gusoma yerekana yuko Yesu Kristo yariko arabategura neza
ni nk'imburi canke ubuhanuzi yariko arabwira abigishwa biwe canke intumwa ziwe, ababwira ko batazobura kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko yuko kuzokwihanganira kubabazwa k'umubiri ntatinye abariko baramwica, agashitsa kw'iherezo aho acikana ataramwihakana, uwo ubugingo bwiwe buzokira naho nyene mu buryo bw'umubiri azoba yamaze gupfa. Ubu naho reka turabire hamwe intumwa imwe imwe ivyiwe n'ingene urupfu rwiwe rwagenze, twinjire mw'idonido. Simoni Petero. Amakuru avuga ku vya Petero umwigishwa wa Yesu tuyahabwa n'ibitabo vy'ubutumwa bwiza. Izina uwo mwigishwa yatanguye yitwa ni Simeyoni, iryo abanditsi b'ubutumwa bwiza bahavuye bahindura mu kigiriki barigira Simoni. Ivyo turabisoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 15 ku murongo wa 14, no mu cete ca kabiri Petero yanditse igice ca mbere ku murongo wa mbere. Hambavu y'iryo zina uwo mwigishwa yari afise irindi ritazirano rya Kefa yahawe n'umwami Yesu igihe bahura ubwa mbere, risobanurwa ngo Petero. Ivyo navyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca mbere ku murongo wa 42. Iryo rya nyuma niryo rikoreshwa cane mu bitabo vy'ubutumwa bwiza, aho usanga kenshi rigeretswe kuri Simoni. Dusomye aho muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 42 no ku gice ca 21 ku murongo wa 15, dusanga Simoni ari umuhungu wa Yohana, izina Matayo we yise Yona mu rurimi rw'igisiriya canke icaramu. Simoni Petero yavukiye mu gisagara ca Betsaida nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca mbere ku murongo wa 44 mu buraruko bw'ikiyaga ca Tiberiyade. Igihe yahura na Yesu yari asanzwe aba mu gisagara ca Kaperinaumu, tubisanga muri Mariko igice ca mbere ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 29. Yabana n'uwo bavukana yitwa Andereya hamwe na inabukwe, kuko yari asanzwe yubatse afise umugore. Ivyo navyo turabisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice ca mbere ku murongo wa 30, no mu cete ca mbere Pawulo yandikira abikorinto, icete ca mbere Pawulo yandikiye abikorinto igice c'9 ku murongo wa 5. Aho niho Yesu Kristo yamusanze aca atanga umuhamagaro wiwe wo kumukurikira. Ubutumwa bwiza bwa Yohana bwo buvuga ibitandukanye n'ivyo duhejeje kubabwira ku bijanye n'umuhamagaro wa Petero. Bwo buvuga yuko vyabereye i Yudaya atari i Galilaya, kandi yuko Petero ari kumwe n'uwo bavukana Andereya bari basanzwe bari mu bigishwa ba Yohana umubatizi, maze bumvise ivya Yesu baca baramukurikira. Kuva ico gihe Petero acagira ikibanza c'imbere mu mugwi w'abigishwa ba Yesu Kristo. Hamwe n'abahungu ba Zebedayo na mwene nyina Andereya baca bagira akagwi k'abakunzi ba hafi b'umwami Yesu Kristo. Ariko imisi yose Petero niwe yamaza imbere. Ubutumwa bwiza buravyerekana hose. Burerekana Petero nk'umuvugizi wa bamwe 12, umuhuza wabo hagati yabo na Yesu. Petero niwe yishuye Yesu igihe bari mu nzira baja mu mihana y'i Kayisariya mu bwa Filipo, yababaza uwo ari we. Nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice c'8 ku murongo wa 27.
Petero niwe igihe Yesu yakayanganira imbere yabo bari ku musozi, yasaba uwo Yesu ngo bubake insago zitatu. Tubisanga muri Mariko igice c'9 ku murongo wa 2. Mu rutonde rw'abigishwa, Petero aguma aza mu kibanza ca mbere nkuko tubisoma muri Matayo igice ca 10 ku murongo wa 2, Matayo igice ca 10 ku murongo wa 2, Mariko igice ca 3 ku murongo wa 16, Luka igice ca 6 ku murongo wa 14, no mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere ku murongo wa 13. Yesu Kristo amaze gupfa, Petero yaciye afata igikorwa co kurongora abandi bigishwa. Yabaye umurongozi w'ishengero ritoya rya mbere ryatanguriye i Yerusalemu. Niwe umwami Yesu Kristo yiyeretse ubwa mbere ahejeje kuzuka. Ivyo turabisoma mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca 15 ku murongo wa 5. Kandi ivyo vyatumye agira ububasha budasanzwe mu bandi bigishwa. Petero niwe yasiguriye ikoraniro ry'abantu ivyabaye ku munsi wa Pentekote. Tubisanga mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2 ku murongo wa 14 no kubandanya. Ubuhanuzi bwa Yesu Kristo ko kuri we ariho azokubaka ishengero ryiwe nkuko tubusanga muri Matayo igice ca 16 ku murongo wa 18, ubwo buhanuzi bwarashitse. Kandi Pawulo nawe yamuvuze ko yuko ari we mukuru wa mbere w'ishengero batanguye kubonana amaze gukizwa. Ivyo tubisanga mu cete Pawulo yandikiye ab'Igalatiya igice ca mbere ku murongo wa 18. Ariko rero igikorwa ca Petero nticagarukiye i Yerusalemu gusa, yaragiye kuvuga ubutumwa bwiza i Samariya, i Luda, i Yopa n'i Kayisariya, aho yakoreye ibitangaza vyinshi akanabatiriza Koruneliyo. Ivyo tubisoma mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice c'9 ku murongo wa 32 no mu gice ca 10 ku murongo wa 38. Petero mu vy'ukuri hamwe na Pawulo ni umuvugabutumwa canke ngo twokwita umumisiyoneri akomeye cane wo mw'ishengero rya mbere, yabwiye ubutumwa bwiza abayuda n'abapagani. Amaze kuva mw'ibohero yari yashizwemwo n'umwami Herode, Petero yaciye ava i Yerusalemu aja ahantu Bibiliya itashimye kuvuga izina ryaho. Ivyo tubisoma mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 12 ku murongo wa 17, aherekejwe n'umugore wiwe nkuko tubisoma mu cete ca mbere yandikiye ab'Ikorinto igice c'9 ku murongo wa 5. Yoba yaciye aja kurangurira igikorwa c'ivugabutumwa i Roma. Muri kahise amakuru avuga yuko yagendagenze mu bice vyose bigize ubwami bw'i Roma, kuva ku nkengera z'ikiyaga cirabura gushika mu bihugu vy'Ubwongereza uciye muri Egiputa, muri Afrika yo mu buraruko, mu Butaliyano n'ahandi. Intumwa Petero yanditse ivyete 2 avyandikira abakristo basohotse idini ry'abayuda batoranijwe b'inyambukira zo mu basabagiriye ahitwa Ponto, Galilaya, Kapadokiya, Aziya na Bituniya. Vyo tubisoma mu cete ca mbere Petero yanditse igice ca mbere ku murongo waho wa mbere. Urupfu rwiwe ingene rwagenze. Ku bijanye n'urupfu rw'intumwa Petero, nta na kimwe isezerano rishasha ritubwira hambavu y'ubuhanuzi Yesu yamuvuzeko dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 21 ku murongo wa 18 gushika kuri 19. Haravuga ngo, nukuri ndakubwire, ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba, ariko aho uzosazira uzoramvura amaboko uwundi agukenyeze akujane aho utagomba. Icatumye avuga atyo kwari ukwerekana urupfu azopfa ashimagirisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko Petero yapfiriye ngaho i Roma mw'ihamwa ry'abakristo ryakozwe n'umwami Nero, ngo bamubamvye ku musaraba acuritse umutwe uraba hasi,
ngo ari we avyisabiye kubera ko yumva bitamubereye kubambwa nk'uko umwami wiwe Yesu Kristo yabambwe. Ubu naho reka turabe ivy'umwigishwa Matayo. Matayo nawe ni umwe muri bamwe 12 Yesu Kristo yatoranya. Ivyo tubisoma muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 18, Matayo igice ca 10 ku murongo wa 3, Luka igice ca 6 ku murongo wa 15, no mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo wa 13. Ubwa mbere igitabo c'ubutumwa bwiza citirirwa izina ryiwe camwise umutoza kori Yesu yahamagaye ngo amukurikire, hama Mariko na Luka nabo bamwise Lewi. Mbere Mariko we yarongeyeko ko ari Lewi mwene Alfayo, nk'uko tubisoma muri Mariko igice ca 2 ku murongo wa 14, Luka igice ca 5 ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 29. Yesu mu kumuhamagara yamusanze aho yatoreza ikibuguro canke ikori mu gisagara ca Kaperinaumu iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya. Lewi amaze kumukurikira, mu nyuma yahavuye aca amujana mu nzu yiwe kumuzimana, aho n'abandi batoza kori bagenzi biwe n'abanyavyaha benshi bamusanze basangira nawe, mbere nabo nyene baca baramukurikira. Tubisoma muri Mariko igice ca 2 ku murongo wa 14 no ku murongo wa 15. Urupfu rwiwe. Bibiliya ntitubwira ingene urupfu rw'umwigishwa canke intumwa Matayo rwagenze. Bivugwa yuko yoba yapfiriye mu gihugu ca Ethiopia aho yari yagiye kuvuga ubutumwa bwiza, avuye kubuvuga mu bindi bihugu nko mu Buhindi, Ubuperesi n'ahandi, bamwicishije inkota inyuma yo guhamwa no kubabazwa cane. Ubu naho reka turabe uwitwa Mariko. Mariko ntari muri ba bigishwa 12 ba Yesu. Ni mwene se wabo wa Barunaba. Yitwa amazina atandukanye. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 13 ku murongo wa 5 hamwe na 13 yitwa Yohana gusa. Ariko mu vyakozwe n'intumwa igice ca 13 ku murongo wa 37 bongerako irindi zina Mariko. Yohana ariwe Mariko. Uwo Mariko niwe yasize Paulo na Barunaba i Peruga i Pamfiliya igihe bari mu rugendo rw'ivugabutumwa, yisubirira imuhira i Yerusalemu, ariko bo barabandanya gushika muri Antiokiya. Ivyo tubisoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 13 ku murongo wa 13 gushika kuri 14. Yamara turasubira kumubona ari kumwe na Paulo mu cete Paulo yandikiye abikorosayi igice ca 4 ku murongo wa 10. Kandi Paulo turabona asaba Timoteyo ngo ahitane uwo Mariko nyene ngo amumuzanire kuko amugirira ikimazi mu gikorwa c'ibango ryiwe. Ivyo tubisoma mu cete ca 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 ku murongo wa 11. Kwa nyina wiwe Mariya niho abantu benshi bakoraniye basenga Imana kugira ngo babohoze Petero aho yari yatawe mw'ibohero na Herode. Ivyo navyo tubisanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 12 ku murongo wa 12. Urupfu rwiwe. Ku bijanye n'urupfu rwa Mariko, Bibiliya ntaco ibivugako. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko yapfiriye ahitwa Alexandrie mu gihugu ca Egiputa. Ngo boba bamuboheye ku ndogoba zigenda ziramukwega mu mabarabara yo mu gisagara ca Alexandrie gushika aho acikana. Ubu naho reka turabe uwitwa Luka. Bibiliya ivuga yuko Luka yari umuganga. Ivyo tubisoma mu cete Paulo yandikiye abikorosayi igice ca 4 ku murongo wa 14. Nta vyinshi bivugwa kuri Luka, ariko igitabo c'ivyakozwe n'intumwa akaba ari nawe yacanditse inyuma y'ic'ubutumwa bwiza, kiratwereka yuko yagendanye na Paulo gushika ku mpera y'igikorwa ciwe. Ivyo tubisanga mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, cete ca 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 ku murongo wa 11.
Pawulo ashira Luka co kimwe na Mariko mu gitigiri c'abo basangiye igikorwa nk'uko tubisoma mu cete uwo Pawulo nyene yandikiye Filemoni ku murongo wa 24. Urupfu rwiwe. Ku bijanye n'urupfu rwa Luka, Bibiliya ntaco ibivugako. Abasiguzi bamwe ba Bibiliya bavuga yuko yoba yapfiriye mu Bugiriki, aho abasenga ibigirwamana bamwambitse umugozi mw'izosi baca bamumanika ku giti c'umwelayo bamuhora kubwira ubutumwa bwiza abanyavyaha ngo bakire agakiza. Ubu naho reka turabe uwitwa Yohana. Yohana nawe ni umwe muri za ntumwa 12 za Yesu Kristo. Yohana yavukiye i Galilaya, akaba yaba mu gisagara ca Kaperinaumu. Hari n'abavuga yuko yaba mu gisagara kibanyi ca Betsaida. Yari umuhungu w'uwitwa Zebedayo umurovyi. Yesu yamuhamagaye ari kumwe na Yakobo mwene nyina, bariko barafasha se Zebedayo kuroba, baca basiga se n'abakozi biwe mu bwato baramukurikira. Ivyo tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice ca mbere ku murongo wa 19 no ku murongo wa 20. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 27 ku murongo wa 56, tukongera tugasoma no muri Mariko igice ca 15 ku murongo wa 40, dusanga nyina wiwe yitwa Salome. Bene Zebedayo, Yohana na Yakobo bari mu mugwi wa mbere w'abigishwa ba hafi ba Yesu Kristo. Yesu yabise Bowanerige, bisobanurwa ngo abana b'inkuba. Ivyo navyo tubisoma mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko canditswe na Mariko igice ca 3 ku murongo wa 17. Yohana ni wa mwigishwa Yesu yakunda. Tubisanga mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana nyene igice ca 13 ku murongo wa 23, igice ca 19 ku murongo wa 26, igice ca 20 ku murongo wa 2, igice ca 21 ku murongo w'indwi no mu gice ca 21 ku murongo wa 20. Ubu naho reka turabe ibijanye n'urupfu rwiwe. Yohana niwe wenyene mu ntumwa yishwe n'ubusaza. Yamara rero naho biruko yaraciye mu mubabaro ukomeye cane. Abaseranguzi bavuga yuko bamwibije mu ngunguru irimwo amavuta ashushe ariko ntiyapfa. Mu nyuma Yohana yahavuye acirwa urubanza, ahogwa kuvuga ubutumwa bwiza, acajanwa mu kizinga ca Patimo kwimba ubutare, ari naho yandikiye igitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko yahavuye arangiriza urugendo rwiwe mu gihugu uyu munsi citwa Turkiya, ahitanywe n'ubusaza ku myaka 98. Ubu naho reka turabe uwitwa Yakobo mwene Zebedayo. Yakobo mwene Zebedayo nk'uko izina ryiwe ribivuga, yari umuhungu wa Zebedayo na Salome. Yesu Kristo yamuhamagaye ari kumwe na murumuna we Yohana bariko bararoba. Ivyo tubisoma muri Mariko igice ca mbere ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 20. Mu nyuma Yesu amutoranya kuba muri za ntumwa ziwe 12, we na murumuna we abatazira Bowanerige, risobanurwa ngo abana b'inkuba. Tubisoma muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 17. Abaseranguzi bavuga yuko Yesu yabataziriye iryo zina abana b'inkuba kubera ugukara kwabo, bari bafise ico twokwita mu Gifaransa caractère impétueux, violent, nk'uko tubibona mu nkuru iri muri Luka igice ca 9 ku murongo wa 52 gushika ku murongo wa 56, aho basaba Yesu ngo abareke bategeke umuriro utibuke uva mu ijuru kugira ngo uyigize abasamariya kuko bari banse kwakira umwami Yesu. Yakobo co kimwe na Petero na Yohana
bari abigishwa bama hafi cane ya Yesu Kristo. Urupfu rwiwe ingene rwagenze. Bibiliya iratubwira neza ivy'urupfu rwiwe. Kw'itegeko ry'umwami Herode Agripa wa mbere, Yakobo mwene Zebedayo yarashizwe mw'ibohero i Yerusalemu, hama yicishwa inkota akerewe izosi hagati y'imyaka ya 42 na 44. Ubu naho reka turabe uwundi Yakobo mwene nyina wa Yesu Kristo atandukanye n'uwo Yakobo duhejeje kubabwira mwene Zebedayo. Uwo Yakobo yari mwene nyina w'umwami Yesu Kristo. Ivyo turabisoma mu cete Pawulo yandikiye Abigalatiya igice ca mbere ku murongo wa 19. Niwe yari imfura kandi nawe nyene yari yabanje kwifatanya na barumuna we kutizera Yesu Kristo no kutizera ibitangaza yagenda arakorera mu ntara y'iwabo. Nk'uko tubisoma muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 21, ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 35, aho nyene muri Mariko igice ca 3. Turabisoma kandi muri Mariko igice ca 6 ku murongo wa 3, hamwe no muri Yohana igice c'indwi ku murongo wa 5. Ariko mu nyuma yahavuye yizera umwami Yesu Kristo igihe amwiyerekeye amaze kuzuka. Ivyo navyo tubisoma mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice ca 15 ku murongo w'indwi. Kuva ico gihe yaciye yifatanya n'ishengero, mbere acaba umurongozi waryo i Yerusalemu. Intumwa Pawulo aravuga ingene yagiye kumuraba aho i Yerusalemu amaze imyaka 3 yihanye canke ahindutse. Ivyo tubisoma mu cete Pawulo nyene yandikiye Abigalatiya igice ca mbere ku murongo wa 19. Pawulo uwo amufata nk'inkingi imwe mu zigize ishengero. Tubisanga mu cete Pawulo yandikiye Abigalatiya igice ca kabiri ku murongo w'9. Yakobo niwe yanditse icete citiriwe izina ryiwe, nk'uko tubisoma muri ico cete nyene ca Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 1. Abasiranguzi ba Bibiliya bavuga yuko Yakobo yari umuntu yubaha Imana cane, atigeze akoza mu kanwa vino canke ikiboreza na kimwe, kandi ngo mu bijanye n'ibifungurwa yari atunzwe n'insoromano. Ngo bari bamutaziriye mugororotsi, kandi bivugwa yuko yashobora kumara amasaha menshi cane apfukamye mu rusengero asaba imbabazi ku vyaha abantu bo mu bwoko bwiwe bakora, ngo gushika yaho urukoba rwo ku mavi yiwe rwahindutse rugira ibigaragamba nka kurya kw'indogoba. Urupfu rwiwe. Nk'uko uwitwa Joseph umuhinga muri kahise abivuga, imbere yo kwicwa Yakobo yabanje kurengukishwa n'umuherezi mukuru Ananiya ari kumwe n'abandi. Bamaze kubagiriza yuko batubahiriza ivyagezwe, ngo baciye babatera amabuye barapfa, bari mu mwaka wa 62. Uwundi muhinga wa kahise yitwa Hegezipe nawe avuga yuko Yakobo yishwe mu mwaka wa 66, mu myaka ya 66, bamukororeye hasi ari ku munara w'urusengero rw'i Yerusalemu no ku metero 30 z'uburebure bw'igihagararo, bamuhoye yuko yavugiye ku mugaragaro yuko Yesu ari Mesiya. Ariko ngo ashitse hasi ntiyashotse apfa, ngo baciye bamukubita ibimoko, inkoni nyinshi gushika aho acikana. Twabibutsa yuko kuri uwo munara w'urusengero rw'i Yerusalemu ariho Satani yajanye umwami Yesu Kristo amuhagarikaho kugira ngo amugerageze, akamubwira ngo niyaba ari umwana w'Imana yikororere hasi, ngo Imana icirungika abamarayika bayo ngo bamuramire mu maboko yabo. Ivyo tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice ca 4 ku murongo wa 9 gushika ku murongo wa 11. Ubu naho reka turabe ivyo witwa Simoni Zelote canke Simoni Umuzelote.
Simoni Zelote nawe ari muri ba bigishwa 12 ba Yesu Kristo. Mariko na Matayo bamutaziriye izina ry'igiheburayo Umunyakananayo canke Umunyakanani, nk'uko tubisoma muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 18 no muri Matayo igice ca 10 ku murongo wa 4. Luka nawe yamutaziriye izina ry'ikigiriki Zelote canke Umuzelote. Ivyo navyo tubisoma muri Luka igice ca 6 ku murongo wa 15 no mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere ku murongo wa 13. Ayo mazina yompi uko ari abiri akaba asigura umunyamwete. Ubutumwa bwiza ntibuvuga vyinshi kuri we. Abasiranguzi ba Bibiliya bavuga yuko Yakobo amaze gupfa, Simoni Zelote ariwe yaciye amusubirira mu kurongora ishengero ry'i Yerusalemu. Ikindi ngo nuko Simoni Zelote yagiye kuvuga ubutumwa no mu bindi bihugu vy'Ubuperesi na Afrika harimwo na Egiputa. Urupfu rwiwe. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko Simoni Zelote yoba yapfiriye muri Egiputa akerewemo kubiri n'umusumeno ahogwa kubwira abantu ubutumwa bwiza. Reka naho turabire hamwe ivya Barutolomayo. Barutolomayo nawe ni umwe muri ba bigishwa 12 ba Yesu Kristo. Nk'uko tubisoma muri Matayo 10 ku murongo wa 3, Mariko 3 ku murongo wa 18, Luka 6 ku murongo wa 14 no mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere ku murongo wa 13. Mu butumwa bwiza bwa Yohana, Barutolomayo azwi ku izina rya Natanayeli. Ivyo tubisoma muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 45 gushika ku murongo wa 51 no mu gice ca 21 ku murongo wa 2. Uwo Natanayeli Barutolomayo yari umuntu asanzwe yugurutse kandi akunda kuvuga ukuri, atari mu bugunge, yumviriza uwo bariko baravugana kandi agashira umutima ku vyo ariko arabwirwa. Ivyo turabibona dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Yohana igice ca mbere ku murongo wa 47 gushika ku murongo wa 48. Abasiranguzi ba Bibiliya bavuga yuko Natanayeli Barutolomayo yagiye kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu vy'Abahindi n'Abarabu no muri Mesopotamiya. Ivy'urupfu rwiwe. Bivugwa yuko Barutolomayo ariwe Natanayeli yiciwe ahitwa Albanopolis mu gihugu ca Armeni bamuhoye kuvuga ubutumwa. Mu kumwica ngo baramukubise cane ibimoko, baramushishura urukoba bakoresheje inkoni, mu nyuma baramubamba. Reka ubu naho tubandanye turabe uwitwa Andereya. Andereya ni umwe muri ba bigishwa 12 ba Yesu Kristo kandi ari muri bane bari bamuri hafi cane. Ivyo turabibona muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 18, Matayo igice ca 10 ku murongo wa 2, Luka igice ca 6 ku murongo wa 14 no mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere ku murongo wa 13. Andereya ni mwene nyina wa Simoni Petero, abahungu ba Yona ariwe Yohana, nk'uko tubisoma muri Matayo igice ca 16 ku murongo wa 17 no muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 42. Abo uko ari babiri, Andereya na mwene nyina Simoni Petero, baturuka mu gisagara ca Betsaida ku kiyaga ca Genezareti, nk'uko tubisoma muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 44. Ariko aho bari basanzwe baba ni i Kaperinaumu, nk'uko tubisoma muri Mariko igice ca mbere ku murongo wa 21 no ku murongo wa 29. Aho bari bahabaye batunzwe no kuroba. Andereya imbere yuko amenya Yesu akamukurikira, yabanje kumva ivya Yohana Umubatizi maze aca yifatanya nawe. Ivyo turabisoma muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 35 no ku murongo wa 40.
Andereya niwe mwigishwa Yesu yahamagaye ubwa mbere. Amaze guhamagarwa yaciye abibwira mwene nyina Simoni Petero, gutyo acaba umumisiyoneri wa mbere canke umuvugabutumwa wa mbere, atarinze kurindira wa muhamagaro nyezina wo kuba intumwa umwe Yesu yabahamagarira haheze iminsi itari mike ku nkengera z'ikiyaga, aho abarovyi bataye insenga zabo bakamukurikira. Ivyo turabisoma muri Mariko igice ca mbere ku murongo wa 16 no muri Matayo igice ca 4 ku murongo wa 18 no kubandanya. Andereya aboneka nk'umwigishwa w'umukozi afise umutima mwiza, akunda gukorera abandi, akabitaho kandi akerebutse. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko yabaye umurongozi w'ishengero ryo mu Burusiya. Abandi bavuga yuko yoba yaranarongoye amashengero yo muri Masedoniya no mu Bugiriki. Urupfu rwiwe. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko Andereya ahejeje gukubitwa cane n'abasoda ahowe kuvuga ubutumwa bwiza mu gisagara ca Patras mu Bugiriki, yaciye abambwa ku musaraba aboheshejwe imigozi. Ivyo abona bivuga yuko yoba yavuze ati: "Iyi saha nari ndayirindiranye igishika cinshi kuva kera." Umusaraba warejejwe n'umubiri wa Kristo igihe yabambwa ku musaraba. Ngo yashishikaye kubwira ubutumwa bwiza abari ngaho bamuraba amanitse ku giti mu kiringo c'imisi 2 atarapfa. Inyuma y'iyo misi 2 abona gucikana. Reka tubandanye turabe uwitwa Toma. Toma nawe ni umwe muri bamwe 12. Ivyo turabisoma muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 16 no ku murongo wa 19, Matayo 10 ku murongo wa 2, Luka 6 ku murongo wa 14 no mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo wa 13. Ibivugwa kuri Toma tubisanga ahanini mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yohana 16 ku murongo wa 16, 20 ku murongo wa 24 na 21 ku murongo wa 2 haratwereka irindi zina ryiwe, aho yataziriwe Hasa. Hasa mu yandi majambo ni ijambo rivuye mu mahasa, ni ukuvuga abana bavukiye rimwe ari babiri. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko igituma bataziriye Toma Hasa ngo ni kubera yuko muri we yarimwo abantu babiri canke imitima ibiri. Hamwe yarizera ahandi agakekeranya. Hari aho tumubona nk'umuntu adafise ukwizera canke yizera ikintu ari uko akibonye. Ivyo tubisoma muri Yohana igice ca 20 ku murongo wa 24 no ku murongo wa 28. Yamara ahandi naho Toma aboneka nk'umuntu arinduka kandi akerebutse. Ivyo navyo turabisanga muri Yohana igice ca 11 ku murongo wa 16. Aboneka kandi nk'utazi imvugo y'imigani Yesu yagenda akoresha, nk'uko tubisoma muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 5. Urupfu rwiwe. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko Toma yapfiriye mu gihugu c'Ubuhindi acumiswe icumu ahogwa kuvuga ubutumwa bwiza muri ico gihugu, aho mbere ngo yari yarashinze ishengero rya mbere ryarimwo n'umuryango w'umwami w'ico gihugu. Reka ubu naho turabe uwitwa Yuda ariwe Tadayo. Tadayo nawe nyene ari mu rutonde rw'ababigishwa 12, nkuko tubisoma muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 19, Matayo igice ca 10 ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 4. Muri Luka igice ca 6 ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 16 no mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo wa 13, uwo Tadayo bamwita Yuda mwene Yakobo. Naho muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 22 bamwita Yuda, atari Yuda Iskariyota. Yuda Tadayo ngo yoba yaragendagenze ahatari hake avuga ubutumwa nko mu Buperesi,
muri Mesopotamiya no mu bindi bihugu vy'Abarabu. Urupfu rwiwe. Abasiguzi ba Bibiliya ntibahuriza hamwe ikibanza Yuda Tadayo yapfiriyemwo. Bamwe bavuga yuko yoba yapfiriye mu Buperesi arashwe imyampi, ahogwa kwanka kwihakana umwami wiwe Yesu Kristo. Ubu naho reka turabe uwitwa Matiya. Matiya ntari muri ba bigishwa 12 Yesu Kristo yatoranya canke za ntumwa ziwe 12, ariko ni intumwa yatowe kugira ngo asubire Yuda Iskariyota, umwe yari yamuguze, umwe yagura umwami Yesu Kristo. Yatowe mu bagabo bahora bagendana n'abayigishwa ba Yesu amaja n'amaza igihe yari akiri muri bo, utanguriye ku kubatiza kwa Yohana ukageza ku munsi yabakuriwemwo akaduzwa mw'ijuru. Bamwe 11 basigaye rero barongowe na Petero baciye bahagurutsa abagabo 2. Umwe yari Yosefu ariwe Barusaba, yitwa kandi Yusito. Uwundi nawe yari Matiya, ubu nyene turiko turababwira. Bamaze gusenga Imana ngo yerekane uwo itoranije gusubira mu kirenge ca Yuda no kubapfindira, ubupfindo bwerekanye ubu Matiya, gutyo aca harugwa mu zindi ntumwa. Ivyo turabisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere guhera ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 26. Ubu naho reka turabe urupfu rwiwe. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko Matiya yoba yiciwe muri Etiyopiya, aho yari yagiye kuvuga ubutumwa bwiza, bamwica bamuteye amabuye ngo bongera bamuca izosi. Ubu naho reka turabe uwundi mwigishwa yitwa Filipo. Filipo nawe ni umwe muri ba bigishwa 12 ba Yesu Kristo. Nk'uko tubisoma muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 18, muri Matayo igice ca 10 ku murongo wa 3, no muri Luka igice ca 6 ku murongo wa 11. Yesu niwe yamwihamagariye ubwiwe. Umuseranguzi wa Bibiliya Clement d'Alexandrie yibaza ko ariwe yoba yishuye Yesu ati, mugenzi banza ndeke ngende mpambe data, igihe yamuhamagara ngo amukurikire. Nk'uko tubisoma muri Matayo igice 8 ku murongo wa 21, no muri Luka igice 9 ku murongo wa 59. Co kimwe na Andreya, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana nibwo buvuga vyinshi kuri Filipo. Yava i Betsaida mu gisagara c'i Galilaya, aho na Andreya na Petero bava. Ivyo turabisoma muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 4. Nk'uko Andreya amaze guhamagarwa na Yesu Kristo yaciye aja kubwira Petero iyo nkuru nziza, na Filipo nawe amaze guhamagarwa yaciye aja kubibwira Natanayeli. Ivyo navyo turabisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca mbere ku murongo wa 41 gushika ku murongo wa 45. Ivy'urupfu rwiwe. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko Filipo yoba yapfiriye ahitwa Frigi, ni mu gihugu ca Turki y'uno musi, atewe amabuye yongera bambwa acuritse umutwe. Ngo yoba yahambwe muri site yitwa Hierapolis, ahitwa muri kino gihe Pamukkale, ngaho nyene mu gihugu ca Turkiya. Ubu naho reka turabire hamwe uwitwa Sitefano. Sitefano nawe co kimwe na Matiya ntari mu bigishwa 12 ba Yesu Kristo. Ari mu badiyakoni 7 bashimwa buzuye mpwemu yera n'ubwenge, batowe n'intumwa kugira ngo babashire mu gikorwa co kugaburira abapfakazi buri munsi imfashanyo abizera baja baregeraniriza hamwe. Ivyo tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 6 ku murongo wa 1 gushika ku murongo w'7. Ingene urupfu rwa Sitefano rwagenze abatari bake barabizi, kuko Bibiliya irabivuga neza hariya mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 6 ku murongo w'8 gushika kuri 15, no mu gice c'indwi
ku murongo wa 54 gushika ku murongo wa 60. Bibiliya ivuga yuko amaze gukorera ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza mu bantu, abayuda baciye batora abantu bo kumwagiriza ibinyoma. Bamaze kumushikana mw'ikombe ngo yiregure, yaciye yemangira Kristo yagiriza abayuda mbere n'abaherezi ko aribo bishe umwami Yesu Kristo. Nabo bavyumvise baribwa mu mitima, bamuhekenyera imisaya, bamukwegera inyuma y'igisagara bamwicisha amabuye. Aho hari nko mu mwaka wa 32. Aho nyene mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, Bibiliya iratubwira neza yuko ico gihe bicisha Stefano amabuye n'umusore yitwa Sawuli, ni Paulo kera atarakizwa, nawe nyene ngo niho yarari, ndetse ngo yarafashe imitamana yabo yariko ararorera, kandi nawe nyene ngo yarashimye ko Stefano yicwa. Mu kurangiza reka turabe ivya Paulo navyo. Paulo nawe ntari mu gitigiri ca babigishwa canke ca za ntumwa 12 za Yesu Kristo. Ni intumwa y'inyuma y'izindi ntumwa zose nk'uko ubwiwe yavyivugiye ngo kuko yahama ishengero. Ivyo tubisoma mu cete ca mbere yandikiye abikorinto igice ca 15 ku murongo w'9. Igihe bica Stefano nk'uko twari twabibabwiye, Sawuli niho yarari, kandi nawe nyene yarashimye ko yicwa. Ivyo turabisoma mu vyakozwe n'intumwa igice c'indwi ku murongo wa 59 gushika ku wa 60. Ariko kandi Sawuli ariwe Paulo amaze guhinduka, yabaye intumwa idasanzwe, yakoze ibikomeye muri kahise k'ishengero, yanditse ivyete vyinshi bigize isezerano rishasha kandi birimwo amajambo akomeye cane agize urufatiro rw'ishengero gushika uyu munsi. Nk'uko twari twabibabwiye, yitwa Sawuli w'i Taruso kuko yavukiye ahitwa Taruso. Ivyo turabisoma mu vyakozwe n'intumwa igice c'9 ku murongo wa 11 no mu gice ca 22 ku murongo wa 3. Yari umuyuda canke umuheburayo wo mu muryango wa Benyamini, Benjamin, yigishirijwe imbere y'ibirenge vya Gamaliyeli. Nk'uko tubisoma mu vyakozwe n'intumwa igice ca 22 ku murongo wa 3. Yesu Kristo yamwiyerekeye mu nzira ija i Damasiko, agiye gufata abagabo canke abagore bakurikira inzira ya Yesu Kristo ngo abajane i Yerusalemu, abashire mu mabohero gushika bishwe. Ivyo turabisoma mu vyakozwe n'intumwa igice c'9 ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 22. Vyinshi ku bijanye n'ubuzima bwiwe tubisanga muri ico gitabo nyene c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 22 guhera ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 21, aho yavyivugiye ubwiwe igihe ariko yiregurira imbere y'abantu. Naho ushaka kumenya ivy'ingendo mvugabutumwa ziwe, Le Voyage Missionnaire, urabisanga muri ico gitabo nyene c'ivyakozwe n'intumwa uhereye ku gice ca 13 ugashitsa ku gice ca nyuma ca 28. Urupfu rwiwe. Bibiliya ntizubwira ingene urupfu rw'intumwa Paulo rwagenze, ariko imbere yuko isaha yiwe ishika, Paulo yaraciye mu magorwa no mu vyago bikomeye nk'uko yavyivugiye hariya mu gitabo mu cete ca 2 yandikiye abikorinto igice ca 11 uhereye ku murongo wa 21 ugashitsa ku murongo wa 28. Ni kenshi bagerageje kumwica bikanka. Igihe kimwe Sawuli ariwe Paulo amaze guhinduka, akarushiriza kugira ubushobozi, agatsinda abayuda baba i Damasiko, abo bayuda baciye baja inama yo kumwica, ariko arabimenya, maze abigishwa biwe baca bamujana mw'ijoro, bamucisha mu ruzitiro rw'amabuye, bamwururukirije mu giseke. Ivyo tubisoma mu vyakozwe n'intumwa igice c'9 ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 25. Ikindi gihe naho ahejeje gukiriza ikimuga ahitwa i Lusitira, abayuda nyene baroheje ishengero, bamutera amabuye, bamukwegera inyuma y'igisagara bagira ngo yapfuye.
ariko yongera kuvyuka aja kuvuga ubutumwa ahitwa Derube. Ivyo navyo nyene turabisoma mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 14 ku murongo wa 19 no ku murongo wa 20. Abasiguzi ba Bibiliya bavuga yuko yishwe n'umwami w'i Roma Nero mu mwaka wa 64 amuciye izosi abanje kumusinzikaza cane, abanje kumubabaza cane. Bene data bakundwa, aha niho tugarukirije kino kiganiro twashimye kubategurira kijanye n'intumwa za Yesu Kristo canke abigishwa biwe, n'ingene urupfu rwabo rwagenze. Naho kuri bamwe twagiye turavuga yuko ibijanye n'urupfu rwabo Bibiliya ataco yabivuzeko, twagiye turabashikiriza ivyo twakuye hirya no hino vyavuzwe n'abaseranguzi ba Bibiliya canke abasiguzi ba Bibiliya. Naho biri uko rero, ico tuzi neza tudakekeranya nuko ubuhanuzi umwami Yesu Kristo yabavuzeko yuko bazohamwa kandi bazokwicwa bahurwa izina ryiwe bwabashitseko. Turizera neza kandi yuko bose bihanganye bashitsa kw'iherezo, barangiza neza batihakanye umwami wabo. Ikindi twovuga imbere yuko turangiza, naho abansi mu musaraba abagwanya ishengero rya Kristo bagerageje guhama no kwica intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, ubutumwa bwarurushirijeho cane gukwiragira kw'isi yose, ishengero riguma rigwira ndetse rirakura cane. Umwanditsi umwe yitwa Tertullian yavuze ngo amaraso y'abera ni nk'imbuto z'ishengero. Inshuti bakundwa, bene data mwariko murakurikirana ino video, ico nsaba nuko natwe jewe nawe uriko urakurikirana ino video, umwami Yesu Kristo yoduha inkomezi zo kumwemangira gushitsa kw'iherezo naho twoca mu bihe bigoye.